bitatu na gatatu dutahure ku murongo wa 25 hanyuma duheze ico gice. Yesu nahabwe icubahiro. Yesu nama ibirizo byawe bizoba ivyuma n'imiringa, kandi uko iminsi yawe ingana nibwo inkomezi zawe zizongana. Nta gihwanye n'Imana yawe, yewe Yeshuruni, izirewe n'ibicu n'ijuru, izanywe ugutabara, izirewe n'ibicu iriyitinyo. Imana ihoraho niyo buhungiro bwawe, kandi amaboko y'ibihe byose yamakuramira. Yirukanye amazi imbere yawe, iravuga iti genda urandure, kuko niko Abisirayeli bahaguye baba amahoro. Iriba ryako rigiye ukwaryo mu gihugu kibamo ingano na vino, ijuru ryaco ritonyagije. Yewe Bisirayeli, murahirwe, ni hagati ihwanye namwe ku bihanga ryabo kumenura. Hariho inzu ibakingira ikabakiza, hariho koti kubahiriza. Abansi banyu bazoza babakomera ibobo, namwe muzosira ibanga ibitabo byabo batavye ku mpinga z'imisozi. Haleluya, amen. Mbega Imana ishimwe, mbega Imana ishimwe. Ibihindizo byawe bizoba ivyuma n'imiringa, kandi ku minsi yawe ingana niko inkomezi zawe zizongana. Iri sezerano ryagiye rikora mu bihe byose abera babaye ku isi. Ngaha Abisirayeli babaye mu minsi yawe ingana niko inkomezi zawe zizongana. Isezerano ryacu naryo rishasha, Yesu yavuze ngo, Matayo 8:20, bari maso umurongo wa 20, hari isezerano rivuga, wehe nzoba ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ryari. Haleluya. Abagendanye n'Imana, abafise iminsi mu Mana, ngira ngo iryo jambo mwarayibona. Utarayibona n'abagiye kuribona. Uko iminsi yawe ingana niko inkomezi zawe zizongera gute? Zizongana. Irindi jambo ngo ewe Yeshuruni ryari izina ry'itazirano ry'Abisirayeli. Yeshuruni rivuga ngo urusha abandi ubugororotsi, urusha amahanga yose yani ubugororotsi. Nikorera iryo n'Igiheburayo, ariko no mu isezerano ryacu natwe aho yabaye za ntumwa
Yohana 15 umurongo wa 15. Haleluya. Ngo muri abakunzi banje. Amen. Ngo muri abakunzi banje. Kuko ibyo nabahaye mwabizi. Singibita abashumba. N'abakwizina murabaki. Amena. Murabaki. Hariya. Yesu yavuze ngo murabaki. Nishe mu makufi. Yesu yavuze ngo iki? Murabakunzi banje. Ngana kuba kuyumva. Yesu yavuze ngo iki? Yohana 15 umurongo wa 15. Ndasabye hasi nawe kuri tuyutana gusoma umurongo. Haleluya. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 15 umurongo wa 15. Singibita abashumba ariko nabise abakunzi banje. Kuko ibyo nabaye na data nabibagize gute? Nagize gute? Umurongo wa 15. Singibita abashumba kuko umushumba atamenya icyo sebuja akora, ariko mweho nabise abakunzi kuko ibyo numvanye data byose nagize gute? Nabibamenyesheje. Haleluya. Umurongo mufate. Turabaki. Abisirayeli nabo bari bizwi ngo ni Eshuruni. Igihugu kirusha ibindi bihugu byose kuba kigororotse. Hanyuma aravuga rero, aravuga harya, ndagiwanye n'Imana yawe yewe Yesu. Izweruwe n'ijuru, izanywe no kugira gute? Izweruwe n'ijuru igize gute? Haleluya. Izweruwe n'ijuru, izanywe n'iki? Haleluya. Sinzi wari parari iryo jambo ati harya imbere shiraho izina ryawe, nawe shiraho izina ryawe. Haleluya. Ya mizero n'ijuru izanywe no kugira gute? Kuko nahamagara umukunzi bururi, baranteye akazari ukana ndetse kwibarabara ageze kwitaba barasanga ibarabara barihinguye nk'abapfuye. Murabyumvise? Ariko ijuru Imana bizeruwe n'iki? Bizeruwe n'iki? Passaggi hariya hejuru badashobora guhagarika igaca yorokera gutabara. Amen. Yewe Yeshuruni, Imana yawe yamizeruwe n'ijuru, izanywe n'ubugira gute? Izanywe n'iki? Bangahe mufise Bibiliya? Shira amaboko hejuru nawe bafite Bibiliya. Amen. Ya sifa kwa Yesu. N'abatagira Bibiliya byanditswe
byanditswe hehe? mushyire ijambo yama iziranywe n'ijuru rizanywe kugira gute? rica mu nzira z'umwana w'umuntu. ikaye rica mu nzira z'Imana iragahora. cavuga rero w'amaboko y'ibihe byose yama kuramira. we yaribukanye abanzi, we yagira ngo ugende uranduye. w'Abisirayeli bahavuye baba amahoro, bibera mu iriba ryawe, iriba sipesiyale rya Yakobo. abariba bikawusha mu gihugu kirimo ingano na vino. iki gihugu turiko turumviramwo aya mabwirizwa ni igihugu Imana yadushizemo ngo turye ngo tunywe. ca rero ku murongo urangiza urya murongo wa 20 uvuga ngo haleluya. yemwe Bisirayeli mugize gute? hewe bwoko bw'Imana mugize gute? hewe banyakirimba mugize gute? ihangaki rihwanye nawe, ubihanga ryarokowe n'Uhoraho. hariwe nkinzi bakingira ikabakiza, hariwe nkota igira gute? ibagira gute? ibubahiriza, iragahezagirwa. yemwe Bisirayeli mugize gute? yemwe shengero ry'Imana mugize gute? yewe shengero ry'ikirema mugize gute? personage abanyekirema turahirije. amen. turahirije bangahe mwemera ko turahirije? muragaheza mushyira amaboko y'igihugu tunyine ingoma n'abasenge. amen. ngiryaha ibyo wamenye byose warabiduhishuriye, none turabakunzi bawe Mwami. nushimwe nuhabwe icyubahiro. aka kanya rero Mana nutwahure muri cya gihugu kirimo ingano na vino, nudushyire muri cya gihugu kiba mu iriba sipesiyale, iriba rimeze n'ayandi mariba ngaha mu isi. amena raido karanto periano peis. urakoze Mana, iri jambo ni ryacu, iri jambo ni ryacu, nanjye ni ryanjye Mana. ndahiriwe 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 ubwo dufise Imana itwubahiriza. amen. niba rya Yakobo narimo ko bukeko bwince umutsima umunsi nk'izi ngano tuzirya kuko bukeko bwince. turabahirwe turabahirwe turabahirwe. none rero Mwami, ibuka abarwaye, ibuka Mwami abananiwe, ibuka abari
ibuka mwami Imana abo mu mitima batamerewe ko mu izina rya Yesu uri ingoti twubahiriza uri umufasha atazabura guseruka mu magorwa takira abayifite turabuze urakoze mu izina rya Yesu. Amen.